ni icipfuzo dufise muri Amicale des Musiciens du Burundi yuko abaririmvyi bitavye Imana yuko tworondera ukuntu twoza turabibuka buri mwaka. Ndibuka ko iki nakivuze igihe twibuka cancu wa Miss. Ni ibintu turiko turagerageza kuraba ngene vyoshoboka kugira ngo turabe yuko hobaho itariki imwe twokwibukira ko abaririmbyi bose bakomakomeye bashoboye kugira ico batereye mu gihugu cy'u Burundi. Ndabivuga kubera ko buryo muziki hari abantu bawufata minenegwe mugabo ntibazi neza umuziki carico. Narigeze kubivuga nti mbega mu gihugu hamwe hoba hari n'iradiyo canke ahantu na hamwe havuga umuziki, aho hantu baba bameze gute? Imiziki iri ubwoko bwinshi nivyo, hari itanga impanuro, hari itanga inyigisho, hari inezereza. Muri ico gihe iyo miziki tobaho byoca bigenda gute? Nico gituma nje mvuga nti umuziki urakomeye cyane, kandi nkahamagarira abantu bose begwa n'ico kibazo ko uwo muziki bowufata nka nkama, kuko uranatanga nkuko yabivuze uri ngaha wagipa nyambari gepasa keke ni chekevara birafise ikintu no mu mico n'akaranga umuziki utanga. Yavuze ati twebwe intumbero dufise nuko twokwerekana Uburundi bwiza tubicishije mu bishoboka byose. Mu bishoboka byose yavuzemo umuziki, yavuzemo ivyo kurata akaranga, byo kurata igihugu nyene gisa. Urumva ni ibintu bikomeye cyane. Nkagira nti twebwe rero muri Amicale des Musiciens du Burundi turiko turiyumvira ingene twofata umunsi abaririmbyi bitavye Imana bashoboye kugira ico bakoze mu gihugu tuza turabibukira ko bose. Ico gihe narabivuze bitabuza ko umwe wese bashobora kumugirira ku munsi wiwe, ariko duteza gushinga umunsi tugira tuti umuririmbyi kanaka duteza kumwibuka kuko yagize ico yamaze. Birababaje kubona nka cancu wa Miss kuva televiziyo ibaho yugururwa n'indirimbo yiwe akagenda uko mwavyumvise, umuvyeyi wiwe akagenda uko mwavyumvise, abahungu biwe hari uwagiye uko mwavyumvise, usigaye uko abayeho murabizi. Ni ibintu bibabaje cyane, kandi nibaza ko dukwiye kuza turagerageza gukosora, kuko hamwe togira tuti abaririmbye turabihevye sinzi ngene vyogenda. Nshimire mwe murongoye kino kigo kubona mushigikira abaririmbyi, nsaba n'abandi yuko boshigikira abaririmbyi, kuko habaye umwe abandi barakurikira. Iyo mutahaba hari abatobona novuga intererano y'umuziki mu buzima bw'abantu. Rero ndabasaye nabo bakurikire, mwebwe namwe mubandanye, kuko nimwahagarika sinzi ko senta zoba kigaruka ngaha. Murakoze.